mana 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 we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu wagaze imitima yanyu. Reka dusengane namwe rino sengesho ry'uburinzi. Haleluya. Bakundwa, umva, tugomba kwimenyereza kwatura uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu. Uburinzi bw'Imana, uburinzi ku muryango, uburinzi ku kazi, uburinzi ku buzima bwawe. Kwimenyereza kwiyatura ko amajambo y'uburinzi, kurindwa n'Umwami. Reka dusangire Zaburi ya 35. Mwumve iri sengesho ngene rifite ubushobozi hejuru y'uburinzi bwacu n'ibyacu n'abacu. 35 iravuga ngo Uhoraho we, burana n'abamburanya, urwanye n'abandwanya. Hari igihe Satani aduhagurukiriza intambara hirya no hino. Haleluya. Dusengere muri sengesho, Mwami Uhoraho we, gwanya n'igihe utari kurabona intambara, wowe byature bisengere. N'igihe utari kurabona intambara, haleluya, kubera ko n'igihe zizosanga warasengeye muri no jambo. Umurongo wa 2 ukavuga ngo fata inshinzo nini na ntoya uhaguruke kugira ngo ntabare. Amen. Umva, sa uburinzi ku Mana, ubutabazi bwawe buve ku Mana. Fata inshinzo ntoya na niniya uhaguruke kugira ngo ntabare. Haleluya. Bwira Umwami ahaguruka gutabare. Bavandimwe, hari igihe Satani adusuka intambara tutabonesha aya maso yacu, ariko isengesho ryawe rizogenda rimurwanya mu isi y'umwijima iri karategurira zino ntambara. Isaya yaranditse aravuga ngo nibaje inama zizapfa ubusa, nibafata n'ingingo nta nimwe izoshika, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Iga kwimenyereza kuyatura ko uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Fata inshinzo Mwami na ntoya uhaguruke kugira ngo ntabare. Haleluya. Umurongo wa 3 ukavuga ngo kandi usore icumu n'ikimoto urwanya bampiga, ubarire umutima wanje uti nije gakiza kawe, nijewe gakiza kawe. Amen. Haleluya. Umwami wacu niwe gakiza kacu, niwe buhungiro bwacu, niwe gitandara cacu cyo guhungiramo. Niko Salomo yavuze ngo izina ry'Uhoraho n'umunara ukomeye w'abagorosi bazahungiramo bakagira amahoro. Amen. Haleluya. Umurongo wa 4, abarondera ubugingo bwanje, abarondera umubiri wanje, abarondera ivyanje, abarondera ibyacu, abarondera ubugingo bwanje bamaramare bateterwe. Hari igihe abantu bakwiruka inyuma ariko arondera ubugingo bwawe. Hari abarondera ubugingo, hari abarondera abana, hari abarondera ku kazi kawe, hari abarondera ibyawe, hari ababirondera, hari abantu Satani akoresha ababirondera. Abarondera ubugingo bwanje, abarondera ivyanje, yavuze gute? Bamaramare bateterwe. Abagira inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma bicwe n'isoni. Abagira inama yo kungirira nabi, inama zose zahagurukiye ubuzima bwawe, abazigira bamaramare bicwe n'isoni. Haleluya. Haleluya. Abagira inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma bicwe n'isoni. Izo nama zose zo kugirira nabi, abazigira basubizwa inyuma bicwe n'isoni. Amen. Babe nk'umuguru kutumurwa n'umuyaga, kandi umumarayika w'Uhoraho abirukane, marayika w'Umwami Imana abirukane, asambura izo nama zabo zose ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Inzira yabo ibe mu mwiza n'ubunyerere, ibe mu mwijima n'ubunyerere. Nta muntu ashobora gutambukira mu mwiza mu mwijima n'ubunyerere, n'ibintu bidakunda. Senga rino sengesho uvuge ngo Mana, abarondera ubugingo bwanje, abarondera ibyanje, abarondera, haleluya, inzira zabo zibe mu mwijima n'ubunyerere. Bavandimwe, mureke mbabwire, twimenyereze kuyatura ko aya majambo, kuko bagutera, abakwanga, abakugirira inabi, ibo bashaka kupfa, barakwimbira ibinogo, barara bakora inama hasi no hejuru. Umva, bagwe mu mwijima n'ubunyerere, bagwe mu mwijima n'ubunyerere. Abarondera ubugingo bwawe, abarondera ubuzima bwawe, abarondera ibyawe, bagwe mu mwijima n'ubunyerere. Amen. Kandi umumarayika w'Uhoraho abahige, kuko banteze umutego mu cobo nta nyanduruko, kandi bimbi y'ubugingo bwanje nta nyanduruko.
urazi ko ari abantu bimbira ubugingo bwawe nta na kimwe mupfa. Uzi ko ari abantu bakurarira ku ijoro nta na deni wafitiye, nta kintu na kimwe wafitiye. Bimbiye ubugingo bwanjye nta nyandugu. Umva, kugesezwa kubagwe bwo giturumbuka kandi umutego banteze aba ari ufata ubwabo bawugwemo bagesezwe. Imitego badutega, hari abagutega tega hasi no hejuru. Dufite Yesu nk'umurinzi wacu wo kwizerwa. Haleluya. Ndagusengeye ngo Yesu agukize izo ntambara hirya no hino. Izo ntambara zigukikuje zifata ubusa ku buzima bwawe. Haleluya. Niho umutima wanjye uzovugiriza impundu uhoraho, unezererwa akiza kawe. Amen. Reka ndangirize muri Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 iravuga ngo ube mu bwiko bw'isumba byose azokwamane mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira uhoraho ndurubumbiro bwanje, uri gihome kinkingira, imbana yaje nizigira. Nibe gihome cyacu, niwe twizigiye. Amen. Amen. Kuko ari izo gukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya. Imitego y'umutezi umwami Yesu ayigukize nikiza gihonya, umwami Yesu abigukize. Haleluya. Oh glory. Izo kubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ibizubi byayo. Ukuri kwayo nikizo n'icuma cyo kwikingiriza. Zoteye ishore giteye ubwoba mu ijoro, cyangwa umwambura ku murango, cyangwa nikiza gendagedera mu mwiza, cyangwa n'agatekizo kayegeza mu mashoka. Abandi 1000 bazohindukira irande yawe n'ibihumbi 10 buryo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubona ingero ya nyakibi. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize uburuhukiro. Amen. Isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Imana irinde umuryango wawe cyago. Nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Amen. Haleluya. Kuko azokuragiza amareka biwe bakuzigama mu nzira zawe zose, bazokuramira amaboko yabo woye gusitara kwibuye. Ndagusengeye bakuragiza abamarayika biwe, akuragize abamarayika biwe, bazokuramira amaboko yabo woye gusitara kwibuye. Bakundwa, imenyereze kwatura aya majambo y'uburinzi ku buzima bwawe n'abana bawe n'umuryango wawe. Yesu ashishikare kukuzigamira mu buntu bwawe butangaje. Turagushimiye Mana. Inzira zose z'umwijima, inzira zose z'umwanzi kuri uyu mwene zaturikankurikirana zifata ubusa mu izina rya Kristo Yesu. Uzoturagiza abamarayika bawe. Haleluya. Wavuze ngo inzira zabo zibe mu mwijima n'ubunyerere. Imitego baduteze abari bifata ubwabo. Ndasenze natura uburinzi kuri uyu muryango, kuri uyu mwene data. Uburinzi bw'Imana be ku buzima bwiwe. Arindigwe mu buntu bwawe Mana. Azigamirwe mu buntu bwawe. Urakoze cyane. Umuremere ishimwe. Maze amahoro y'Imana arutukombeho n'abantu bose ashibamira ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.